hari ubuhinga bwacu dukoresha tw'abanyafrika n'ubuhinga abazungu bakoresha naho ku mushwi ko bumeze kose hari imiti baziha biza gutuma inkoko zikurira rimwe imiswi ikurira rimwe yose igakuringana igakuringana iyo rero twebwe ntabwo tuba tuyifise kandi iki gikorwa nagikoze kubera abantu bagura ama machine cyane cyane kuko baraza je navuga ati je nkora imashine ntabwo mbundikira cyane ntabwo ntunga inkoko oya je ndakora imashine gusa ariko rero maze kubibona uko nece ati no kugira ngo n'umukiriya azoze abone ko ibyo ndiko ndakora birimo ubuseriye ata bintu bibi birimwo azobibona avuga ati none wewe kundandaje imashine nyereka nawe uzoba umakarorero hariyo indobo hariyo niki ni sahani hari umufuniko w'isafuriya none ni imashini gute mu buryo ubuhe mwoshobora kubasigurira neza umuntu adondore neza ukuntu izi mashini zikorwa Bonjour canke bon après-midi bakunzi ba Keje Media nizako muri mugoye neza mukomeye natwe ko mutubona turameze cyane twashimira Imana yaduye kandi kajya ko kubaho reka ndabaye ikaze kandi kuri Keje Media mu dukurikirane turafise umuntu adasanzwe umuntu w'umunyamwuga umuntu adasanzwe bikunda gihugu cacu ariko arakora neza ariko akora ibintu bidasanzwe ni umuntu bita Jotam akora amamashini abundikira amagi ndazi yuko hari abantu benshi mutari muziki ibintu bibaho mu gihugu cyacu cy'u Burundi cyangwa mu bimenyereye ku bantu babikora bakoresha amamashini mva mahanga cyangwa amamashini ava mu Bushinwa ariko no munsi je kubereka umuntu akora amamashini abundikira amagi yikoreye mu mabassin mu ndobo mu safuriya mu funiko bigatuma haba ubushuhe amagi akabundikirwa neza kandi agashobora kuzana imiswi canke inkoko zikomeye kandi zimeze neza ndabasaba kudukurana murambigwe reka nsaye wa muntu yigamba kuri Keje Media tugasubscribe cyangwa sabone nimba umuntu wa tugire like tugire comment tugire share guys mwazagira ibihe byiza nimurambigwe dukurikirane reka yo ninjire turashitse hamwe twababwira yuko tugiye kuraba umuntu afise amamashini yo kubundikira amagi Odi mahoro murakomeye turakomeye neza ashtabone imirimo irabarembeje yego na mahoro none yego namahoro cyane sinzi namwe natwe namahoro turashima yego hama reka nongere ndabayikaze ubugira kandi kuri Keje Media kuko usanzwe n'umuntu wacu yego mwumva gute kuba twabagendeye niyumva neza cyane rero n'umunezero ahubwo nsanze mu nkunda cyane kuko mu bankunda bakunda kunkendera namwe murimo kabisa mu bantangariza akazi kiwanje musanzwe murimo n'ukuri Imana ibahezagire cyane murakoze cyane Imana yavyumvise reka nongere ndabagore kandi ndabasabe mwidondore ku bakunzi ba Keje Media ego mwarigeze gukorana natwe mwaridondora ariko harayize igihe kirekire birashoboka hakaba haraje n'abandi bantu bashaka kuri ino channel yacu batakubonye niyo mpamvu twongeye kubasaba mungere kandi mutwidondore mu buryo bwiyaguye muzi bamukoze gose sawa ku mazina yanje nitwa Niyonzima Jotam nkabamba mu Nyabugete ya mbere hanyuma akazi kanje akaba arako gukora mu mashini abundikira amagi ariko ukoresheje ibikoresho umuntu byo muhira ego atari ibikoresho byirirwa birava kure ibikoresho nyene ugura ngaho nyene mu isoko ugenda ukagura ibase safuriya indobo n'utundi tuntu nyene mugabo atari ibintu bigorana byaho nyene ego murakoze cyane Jotam ati akazi kanyu mukora nako gukora mu mashini abundikira amagi mukoresheje ibikoresho byo muhira amasafuriya amabase indobo ariko twagomba kumenya vyiyaguye Jotam ninde uretse ivyo byose inyuma y'ivyo byose uwundi we gutensigurira sindacumva neza Jotam arubatse afite umuryango ava hehe akora uduki pembeni y'ivyo sawa murakoze cyane hanyuma jewe ndi umupapa w'abana batatu ndi umupapa w'abana batatu hanyuma inyuma y'ibi hari utundi tunyere duto umuntu agenda arakora kubera ibintu ndabimenye vuba naravyiyumviye nyene kuva kare kubikora ariko nshima Imana kandi nuko kuva nkiri muto
ibintu vy'ukorora vyamyemwo kuva Ego. kera, kandi nkiri no kw'ishuri hariho n'igitabo nigeze kwandika cerekeranye n'iyorora ry'inkoko. Yego nico gituma n'ubu rero biguma binjamwo vyigubukiza nubwo nkora utundi tuntu two hirya na hino, ariko igikuru cane cane nshimikirako ni bibona nkora. Ego murakoze cyane. Imbere yuko tuvuga ko neza neza kuvyerekeye bino bikorwa vyawe, ariko twagomba kumenya mbega Jotam mu buto bwiwe canke mu bwana bwiwe mu buyabaga bwiwe yari ameze gute, yakuze yiyumvira iki, yakuze yibona hehe, yibona mu kihe kibanza? Bon, ni ukuvuga jewe kuva no mu buto bwanje nkuko nabisubiyemo ndakubwira, niyumvamo cyane kuba nk'undi muntu kanaka muri ibintu cyane cyane by'ubworozi, mu by'ubworozi n'uburimyi byaranjamwo cyane gose. Hanyuma nkaba kandi n'umuntu nshaka nkunda cyane kubana n'abantu neza, kubana n'abantu neza, tanduru ataki no mu vyigwa nigiyemo cyane cyane n'ivyo birimwo vya sociale, narize sociale. Kubera ko uburimyi n'ubworozi nivyo wakuze ubona muhira mu kibano, twumva abandi ngo je nifuje kuba umudokteur, umusirikare, nifuza kuba umukuru w'igihugu, nifuza nkiri umwana kuba iki, ariko mugabo mutubwiye ati uburimyi n'ubworozi kubera iki? Kuvuga novuga yuko cyane cyane ivyo bintu ari byo byadutunze kuva na kera, kuva no kuri papa mama, nivyo ndabona nabo ari byo bakora, bararima barorora. Rero umaze kubura umwana ubona ati umutama wanje ariko akora kariya, nawe urategerezwa kwiyumvira nawe ko ati naje mu minsi iri imbere hari ico vyonyungura, hari ico vyomarira. Ego murakoze cyane. Turumva yuko ivyo muri ko murakora ubu ari ibintu vyabamyemwo kuva kera, mbona kuva na kera kabisa. Mwakuze biri mu maraso yanyu, ariko harabaye igihe muvuga ati rero twatangiye, kandi watubwiye yuko bitanguye vuba. Tugomba kumenya izi mashini canke kwiyumvira gutangura bino bikorwa neza neza, mwavyumviriye ryari canke vyaje gute, mwabitanguye ryari? Ni ukuvuga iyo vyaje bizanana cyane cyane, kubera je narabaye mu gihugu ca Mozambique, kubera nyine ari ibintu vyagumye binjamwo, naho nyine narabikora cyane. Hoho rero je norora inkoko z'inyama, ego atari izi z'amagi. Nahora norora izi nkoko z'inyama, hanyuma maze kuva hariya nkazino mbona umenga ni vya bintu nyene biguma bija mu mutwe wanje, ariko ndaraba none bizogenda gute, aha z'inyama ntizikunze kuboneka, ziragoye cyane kuboneka, kuko hariya hoho uzikeneye n'uno munsi uragenda ukagura imiswi ukaza, ariko aha naho bisaba komande, bigasaba iminsi. Ariko naze ndaharura rero ndafiga igihano, ndavuga ati none bizova bigenda gute ko hakenewe izi nkoko z'amagi n'iz'abantu benshi baba bashaka. Candaraba rero ikibazo c'umuyaga nkuba kirakunze kutugora cyane, ushaka gusanuka umuyaga nkuba uracitse amasaha 2 amasaha 3 canke umunsi wose. Naracimbika igihano ndavuga ati no, kugira ngo nanje bigende neza reka niga umutwe ko nokora imashini itanga ubushuhe budaca. Imashini itanga ubushuhe budaca, cyo tuma cubona na cendondira ingene nkoresha ry'amatara ya kera. Ndagerageza ndayarondera, byarangoye cyane kuyaronka, ariko cyasanga yari ku muntu umwe. Yari ku muntu umwe ngaha mu Burundi aho nagiriye hose, navuga ati basi ndamufasha. Nico rero niko no bivuga, cyo nico cabitumye cyane cyane kukibazo none ufise zya mashine z'umuyaga nkuba. Benshi baragira kunda kubahombera cyane, kubera iki amatara afise nka zya ntoya, ari abantu cyangwa bafise mashine niniya, ariko ugasanga bafise n'amagroupe, acahaza rero n'ikibazo c'igitoro. Umujyuri bice bivangatiranya gizatoya nzokora ntuzenye ubushuhe bw'iwanje budaca. Petrole cyangwa mazutu. Murakoze cyane. Mwatubwiye yuko cari gikorwa mwakora mukino muri Mozambique, mushitse no mumva ko mwobandanya murakora, musha muraba uburyo mwokora mudakoresheje umuyaga nkuba, mukoreshe ubushuhe bw'amatara adacika. Ubushuhe donc ajya amatara mwakisha n'ikibiriti, amatara akaguma yaka, amagi akaronka ubushuhe. Mbega ivyo kumenga ni ibintu bitamenyerewe gose ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, vyo biri mu buhinga mwakuye hiyo mwari muri canke mwavyumvire ko mubona yuko igitoro canke
umuyaga nkuba ukunze gucika ngaha mu gihugu cacu? ya no kuvuga ivyo ndazi yuko ari bake cyane baba babizi baba bavyiyumvira cyane ngahaye. Sinzi ko hari abandi ntabo ndabona baba bakora ubwo buhinga nk'ubwo jewe nkora. Hanyuma naje ndavyumvira ubona ikintu bamaze gushira mu mutwe uraciga ukarondera hariya no hirya bumenyi no nino atakanyoni katagurutse ntikamenya ubweze. Ntabwo nabikuye muri Mozambique ariko kuko narabaye no muri Tanzania cyane. No kuvuga no buhinga nahuye n'umwarimu nkiri muri Tanzania binyigishije nkiri muri Tanzania mu minsi ya nyuma. Ego bisigura yuko ibi vyigishwa atari ibintu vyizana. Sinzi ko bishobora kuberega nabo nyene biwoza usanga ari ibintu baba barizaniye mu mutwe. Ariko rero ibyo yanyigishije we uburyo yanyigishije maze gukora ibindi bintu bitandukanye n'ivyo yanyigishije bivuye mu mutwe. Kuko uryamye hari gihe wiyumvira ati ikintu no gikora nubwo nayakimbwiye uko no gihinduruko ugasanga bigenze neza. Nubwo yanyigishije urabona nk'ijya machine niniya hari machine niniya je mu magi amajana 5 ikoresha amatara 4 ijya nta muntu yayinyigishije. Burya nararyamye gusa ndayicapa ndatora ikaramu ndayicapa ndayiheza ndabona ati rero ko namaze kuyicapa birakwiye ko ndayishira mu ngiro cyo ndayikora. Kandi irakora neza. Murakoze cyane. Gushika kuno mwanya turakumva cyangwa turakuzi nk'umuhinga ashobora gukora amamashini yo kubundikira amagi akabundikirwa mu kiringo c'imisi 21 hama hakaboneka imiswi. Mbega woshobora kutwiganira ni gute neza na neza ivyo bihe bigenda birakurikirana gushikaho imisi 21 igera hama irigi rikavamwo umuswi? Mbega irigi ririmena canke urarimena bigenda gute? No kuvuga yuko irigi kujya kubu uribona riri hanze riraguma. Hanyuma rimaze kwinjira mu mashine ijya mashine rimwe amazi atanga umufuke. Amazi ratanga umufuke atuma igi ryoroha. Rigenda ryohora rero ni nka kujya n'inkoko ijya nko kwibundikira. Ujye urazi yuko umuntu agendana umufuke afise indugumba yayo. Ntagere no ku nkoko niko bigenda. Rero ni mashine urarondera umufuke. Rero ujya mufuke urondeye niko utuma muri jya misi 21 tanguye kuberura. Je ntabwo ari jewe mberura niyo yonyene kujya nyine ubona ku nkoko hageze umuswi witobora mpaka rigateba rikameneka. No ku mashine ni kujya nyene. Bigenda gute kumenga ajya mashini yawe abayugaye ukuntu? Oya umuswi bawa ntuzenya muswi bawa kuze mwigi. Rero wamaze gukura mwigi urabona yuko ugumunyuganga. Ukajya amazi yayo bayamaze gukama. Rero yamaze gukama abasigaye hari umuswi wenyene. Ucuga umunyuganga kugira ko umunyuganga na ya mazi abari mu mashine wa mufuke kuko kinja cyo hejuru kiba cyamaze koroha nta nguvu kiba gifise. Nkajya rero hajya guma ari nyuganga umuswi uterera amaguru uterera umutwe carimeneka. Murakoze cyane. Turakunze kubona iyo inkoko ibundikiriye hari gihe bishika amagi amwe akaberurwa canke ikaberura amagi amwe ayandi ngo yapfuye. Ivyo biba bishika no ku mamashine? No ku mamashine birashika. Ntabwo urabona ndavyita urabona amagi dukoresha na ya fecondation. Hari gihe usanga igi cyane cyane cyo kubikunda kuva ko kuri izi wacu distance wa yakuyemo. Distance wa yakuyemo ujya mu cekembuko niki urabona nyuganga rimaze gushika neza kugira ngo bigende neza bikwiye yuko umaze kwanza ukarereka rikamara nk'umunsi wose. Rituje gatobuja kwanza. Hanyuma ama exception arabaho. Mugabo nko kwizi mashine ndazizera cyane exception ntabwo ikunze kuba nini ya cyane irashobora kuja nko muri 90% 95% kumagabo washizemo. Urumva aho ugiye uko oya nta buhombe baburi mu byo birakunze kuba. Mwatubwiye ati amaka exception arakunda araba kandi bikavana n'ama distance uba wakuyemwe amagi. Bisigura yuko amagi mubundikira atari ayava mu nkoko mworora amagi ukoresha vahe? Nukuvuga amagi dukoresha tuyagura ku bazifise bafise inkoko za fecondation ziba zivanze inkoko kazi hamwe n'isake. Yaratandukanye rero n'aya magi aba bana badandaza mu barabara
bagenda kugura zijya n'inkoko kenshi z'inkoko kazi zitagira amasake rero ajya amagi rero kubera ntayo dufise ngahaye ntazo mfise ariko nkagura amagi aho bayafise canza nkabundika pardon gato mutubwiye yuko aya magi atandukanye najya bagurisha mw'ibarabara cyangwa mu mabutike atandukaniye hehe sindabitahuye neza ajya ava mu nkoko ni ukuvuga ni inkoko kazi ziba zibayeho zonyene zirya indya zazo zituma zitamagi hari indya zya nkoko zirya zituma zya nkoko zitamagi nubwo biba zitari féconde zijya bita mutoyi zijya bita mutoyi okay muba ziguma zitazozo nta kibazo nta ngorane mugabo iyo ugombye rero kuvyuza umusaruro tuvuge kugira ngo ugwize inkoko ucurondera inkoko insake ukazishiramo hakaca havuka amagi ya fécondation ariko udakeneye bya fécondation nta sake uri urashiramwo cyaziguma zita gusukonya zonyene okay murakoze cyane ariko nanone nagumunda abagore twinjire hari indani mutwiganire tubabaza kuvyo tubona sawa kugira ngo n'abariko baradukurikirana bashobore gutahura neza ivyo tuko turavuga banabibone yego nta kibazo byo byiza gusomba angora turabona ama triplex turabona utumashini turabona ama thermometre yo na gapima ubushuhe gusa nubwo nta gacometse indani nta gapima ubushuhe n'inyuma yacu turabona imiswi okay tutari twavuze yuko mukora amamashini abundikira amagi ndizera ko nawe ko adukurikirana bari ko barayabona ariko none biratangaje kumva ngo imashini twasha tubona ibase tukatubona triplex mwatubwiye yuko mukora kandi ni mukoresha n'ibikoresho by'ivyombo ngo hariyo amasafuriya hariyo indobo hariyo niki ni sahani hari umufuniko w'isafuriya none ni imashini gute mu buryo ubuhe mwoshobora kubasigurira neza umuntu adondore neza ukuntu izi mashini zikorwa no kuvuga ko nabibabwiye yuko ari ibikoresho byo muhira bijya ushobora kuvomesha hari abantu bo barabona ndiko ndabitobagura nkayo ruguru bati umuntu tiyana satse rero dukoresha indobo iyi triplex ndayikoresha nk'umufuniko gusa kubera imifuniko yizi iragoye kuronka ntayo woronka urondera ngene urondera triplex ukayikora mu mufuniko hanyuma aha munsi hakaba hariho n'uduti cyazo wabonye ndako uduti hari uduti ushirako kugira ngo nimba ari iki ugomba kurihindura ushobora kurihindura sibyo hariya munsi hariyo kandi na triplex indani sinzi ko mushobora kubibona hariya munsi hariya rero niyo hariho ico bita imashine igira gute itanga ubushuhe indani nibaze ko kugira ngo akondi bazaga bibona biraboneka sibyo kariya kantu rero kariyo niko gatanga ubushuhe niko kabijya kibase yose niko gatanga ubuno bushuhe bwose hama ibi navyo bavyi akana kantu nyene kakabya kagumanya ubushuhe ngaye nibusohoke urabona iyi base iyo harimo amazi hino oye harakunda kuzaho ibintu by'umufuke bw'ubukanyekanye indugumba kugira ngo indugumba ntibandanye ngaha icuzwa n'aka kantu nashitse ngaha ko hari indugumba n'umufuke ibyo bintu bibiri biratandukanye indugumba n'umufuke ni ibintu bibiri bidasa sinzi ngira ngo abarundi genda bitumega ntibisa oya gusa umufuke ni subushuhe ntabwo ari ubushuhe no bon nutuntu nakantu nyene twovuga katani indugumba n'ijya ibirimo amazi indugumba n'ijya izana amazi usanga harimo amazi hama umufuke nawo ndibaza nka burya bushuhe nyene busanzwe n'ubushuhe burazana amazi nibaza ko ariyo mpamvu waca haza utuzi n'ikirundi ngira we nivyo vy'ivyo rero bikirundi none ko ntuzenya bavyita ni bita ntuzenya imidite imidite ugukanya urabona nka ndapima na imidite no kuri urabona irahari aho gapimwa imidite urabona ka iyi ni imidite ubu n'ubushuhe
Okay. sivyo ni ukuvuga iyi humidité mba ndayikeneye indani ni ukuvuga ndafise nyene irinzi irenza ubona nkayo ko ari 65 humidité nziza ihera kuri 55 kuduga mpaka kuri 70 Ego. ni ukuvuga imaze kuduga kuri 70 cyangwa 75 ni handi tutangura kubona amazi hama ubigenza gute mu gihe yarenze ndafise ingene ndabigenza urabona nk'ubu uye ko imashine zifise intoboro Ego. izo ntoboro hari ukuntu uca ndazizibira kugira ngo humidité ibe nyinshi canke humidité igabanuke ego okay twabonye na thermometre itimenyereye kwa muganga mwayimenyereye kwa muganga irakora ubushuhe ni bumwe bon nta bushuhe bw'inkoko ngo hari ubushuhe ni bumwe ego n'iryari bishika ubushuhe bukaba bwinshi ku buryo mwumva yuko mushobora kugabanya ubushuhe ngaha bon umwanya ubushuhe buba bwinshi bivana na temperature yo hanze uko nabibonye uko hanze nagira biva hasi kwako hariyo itara ego urabona hariho era bakajya nico gituma nakajya nakaguze ako gapima ubushuhe bw'indani okay gapima ubushuhe bw'indani ni ukuvuga kubona izuba rikubita cyane izuba rishobora kubona kuba harashushe cyane no mu nzu harashuha haca hatuma naho indani kuko haba harimo n'amatara yongeza ubushuhe haca hashuha cyane okay rero ncangabanya ubushuhe hari ukuntu ngabanya munsi kwitara ncangabanya okay nubuhe bushuhe uvuga ati ubu nibwo bukenewe ahantu tubundikiriye amagi ubushuhe cyane cyane bukenewe nko kuri ziba ntuze mfise ni guhera ubw'amagi keneye cyane cyane amagi ikeneye ubushuhe bunga ni guhera kuri 38 mbega hoba hariho ingaruka mu gihe ubushuhe bubaye bwinshi yego ingaruka zirahari iyo ubushuhe bumaze kurenga kuri 38 bukaja nko kubushika nko kuri 40 amagi acasha ayindani aca yononekara ntaba akiberuye okay murakoze cyane hama inyuma yacu turabona imiswi kandi harimo iyisumbuye hakabamwo mitoyi kubera iki bimeze uko ntiyabundikiriwe mu gihe kimwe bon yabundikiriwe mu gihe kimwe rero urumva bivana n'amagi hari igina kwerekeye hajya ayati nkene kuzorikurikirana ndabukora izogenda kandi urabona n'ubuhinga buratandukanye hari ubuhinga bwacu dukoresha tw'abanyafrika n'ubuhinga abazungu bakoresha naho kumushwe ko bumeze kose hari imiti baziha biza gutuma inkoko zikurira rimwe imiswi ikurira rimwe yose igakuringana igakuringana iyo rero twebwe ntabwo tuba twifise kandi iki gikorwa nagikoze kubera abantu bagura ama machine cyane cyane kuko baraza je navuga ati je nkora imashine ntabwo mbundikira cyane ntabwo ntunga inkoko oya je ndakora imashine gusa ariko rero maze kubibona uko nece ati no kugira ngo n'umukiriya azoze abone ko ibyo ndiko ndakora birimo ubuseriye ata bintu bibi birimwo azobibona avuga ati none wewe kundandaje imashine nyereka nawe uzoba umakarorero tumaze korora wow rero ubu ndatanguye rero kugira ngo bigende neza zizose ya n'amage amajana 520 aha nizaberi uzoca worora uzoca ndazorora zose wow tuko ndihugwa ciza cyane hama nigeze kubona dusubire ino gatoyi nigeze kubona ukwega kanuka kagozi amagi agahindukira yego ni kubera iki amagi ahindukizwa hari ico bimaze hari ico bimaze umva ibi bigabanya ujya mwanya wo kuvuga ati uhindure amaboko uhinduje n'amaboko rero ujya mugozi ufatanye na tujya duti ndawukwega hanyuma amagi agahindukira okay nkwege gatoyi ndara cyane ufise ukuntu kwega wewe ndafise ukuntu ndabikwega mwese nabasanga ndayamenye hama ubu bumenyetso nubwiki ubundi kiri atabumenyetso buriko oya ubwo bumenyetso bwerekana yuko igi ryahindukiye kuko udagize udafise ubwo bumenyetso byo gucanga ntiwomenye igi ryahindukiye niritahindukiye neko hariho ayaraba ino nayagaramye ubumenyetso buri ubu nta nakimwe kuba rigaramye akamenyesho gusa kaboneke hejuru mugabo mu mwanya nkiri ntibari ryandi mugabo mu mwanya uvuga ati ngomba mpindure urahindura hanyuma ukabona ati irira muzi nkuko nk'akaro nkiri rihindutse uko ucu bibona ko iri iya ryamaze guhindukira rimeze uku ucu bibona ko byagize gute byahindukiye ariko utabishyize ku utwo tumenyetso birakugora cyane
ariko ajya yandi mamashine yava mu Bushinwa akoresha umuyaga nkuba nta bumenyesho birirwa barashiramo kuko baba bafise systeme yo guhindukira. Ego. Murakoze cyane. Kandi nkuko naho nyene mpurangerageza. Ni nkiyi iyi ni mashine yo muyaga nkuba. Niyo mashine natanguriyeko. Ego. Ikoresha amabase nyene. Ariko naciye ndayiheba kubera iki muyaga nkuba wo mucigagurika. Nubwo ubona ndayikoresha ngaha aye mugabo iyi ndafise ngene ndayikora ku mabase. Ubu yikoresha ku mabase wone yikoresha ku muyaga nkuba nkuko ahandi yikora ku muyaga nkuba. Iyi ni mashine ikoreshwa amatara. Ego. Mugabo nkaba mfise n'ikoresho n'umuyaga nkuba. Ego. Iyi rero ni systeme y'umuyaga nkuba. Ushobora gufata amabase abiri nkayateranya nkayagira nkuku. Hanyuma nkaca ncomeka ku muyaga nkuba. Ndafise kurunda bigira ndafise ubundi wapareye amatara y'umuyaga nkuba nkabena mugabo amatara yagenda tukura. Nkaba mfise n'indi appareil nkaba mfise na ventilateur twayo ko kushira ubushuhe bwose buje mu mashine. Ego. Murakoze cyane vraiment murabahinga ubu buhinga bushoboye bakenga mu gihugu cy'u Burundi. Iyi niba nabikoze ukundi kubera nabonye umuyaga nkuba wagumo tugora. Ariko ni ibintu zenya ni koresha umuyaga nkuba ndayikora nayo nyene. Ego murakoze cyane. Barakunze kuvuga ati buri kazi kose kagira intambamye kakagira ibibi n'ivyiza. Twagomba kumenya ivyiza bwa kano kazi kanyu. Baka nakazi ni ibintu bigutunze ni ibintu bikubeshejeho. Aka kazi je mu jambo rimwe sinovuga yuko ataco kamarira kubera yaba ataco kamarira simba ndabikora. Ico ni cyambere simba ndabikora. Hanyuma ama inconvénient arabaho nta kazi nakamwe kabura ama inconvénient. Cyane nko ku magi. Urana magi ni ikintu cyambere na mbere cyo kwitondera cyane. Ni ikintu kinyaruka kumeneka. Ku buryo umwanya n'umwanya ari gushora uri mu nzira uyazanye ari gushora uyazanye ngahaye ugasanga uri kurashiramwo. Urabona ibidukoresha n'ibintu by'ibiti ibintu by'iki ushora kuriterura gatoya ukabona rirameneke ivyo. Kawe urashobora kuzana n'amaga amajana 5 ugasanga amagi 10 angahe aguye muri yo sanganya. Nuko iyo ni wa inconvénient gusa novuga nayo ibindi navyo kumaze kwibona nta kibazo na kimwe. Hoba hariyo abo bita aba concurrent muri kano kazi kawe. Ndabona. Bisigura ko ukiri umwe canke no bivuga ko nkiri umwe ko ndabona. Abandi ngira bari inyuma canke ntibaramenyekana nko wewe umaze kumenyekana. Nibaze nabashaka kwiga nubundi nibaze nzobigisha nta kibazo. Birakunda ko wigisha canke urimwe abandi bavuga ati nigishije nzabasanga nikwiye ko abakiriya. None hanyuma ubumenyi naje bifise ejo bishitse ugasanga umuntu si hari bikwiye bisigarane n'abandi. Ego. Nukuri nibaze nzobigisha nta kibazo. Uno munsi uri kurakorera ngaha ni muhira urashaka kwera mu mabase kandi iyo umuntu yatanguye ikintu abafise imbona kazoza yagutse abafise iyo bikarerekeza kandi turibizera cyangwa turibaza yuko utifuza kwama uri kurakorera ngaha urifuza ko vyo kwaguka bikagera kure no mu gihugu bikamenyekana yuko hari umuntu yitwa Jotam akora amamashini abundikira magi. Bimeze gute ku ruhande rwawe uvyumvira kwiki? Ku ruhande rw'iwanje ibi iyo nko kubona namaze gutegura aya namagi arenga amajana 5 ari muri zino mashine. No kuvuga sino zitegurira ngaha hani hato. Aha no kuvuga nakazi gusa ko kubundikira gusa. Ariko aho zija haramaze gutegurwa ndahafise hariho. Aho nzogenda nkaca ndazitwara nkazishira zigakuriraho hariho narahateguye. Nukaba mutanga kazi. N'umunsi muzoba muronse n'uri mwanya muzoza hanyuma ndabereka ati hera bayamiswe yari mu magi ubu igeze ngaha kugira ngo n'abanywanyi n'abandi bazobibona bazovuga ati kumbe vya bintu nivyo. Murakoze cyane. None uwo kwifuza kuza kurahura buno bumenyi canke kugura imashini canke kwiga vyogenda gute? Yo bigenza gute? Kuvuga ivyo sinoce ndabivugira ngaha kuntu zenya mugabo nko kugura woza yondondera nta kibazo twobiyaga. Bivugana haba ku kwiga haba kugura nta kibazo ko nubundi baramaze kuzigura batari bake tumaze kuduga Igitega tumaze kuduga Makamba tumaze kutuga Inyanganyanza rake. Barantuma tidukorere abantu bakora commande woho nabya commande guma ndazikora ni nyinshi uzoza afise amafaranga agura agenda.
ego murakoze cyane Ego. reka tuvuga ati uwifuza imashini cyangwa wifuza kwiga Jotam aramuhaye ikaze aramuhaye ikaze kugira ngo aze arahura ubumenyi abusangaze mu gihugu nawe nyene yiteza imbere ni nk'abadogo tumaranye iminsi ngaha ayibo bazo bamaze kubimenya naho novuga ati nkorera ikintu gende bacha bikora umva ko bamaze kubimenya ego nivyo byiza gose Jotam aka kazi k'uburimyi n'ubworozi reka tujye mu bworozi bwonyene abantu benshi cyane cyane ku bagabo abakunze kuvuga ati ni byiza ko umugabo akora akazi k'inguvu cyangwa umugabo aba busy nyene muhira ntabe ari muhira akora ibintu bimwokipa apana ibintu by'ubworozi sometimes menga ni ibintu benshi bakunze gukengera nikiye kintu wobwira abantu bo bafise impano canke bo bashoboye kugira ico bakoze kugira ngo ubuzima bwabo bubandanye no kuvuga je ikintu cyo novuga cyane nko kugwaruka ko rukiri rutoya iyo maze kumva ikintu kiri mu mutwe giserure hakiri kare ego ugiserure hakiri kare ntuzurindire nubwo budafise uburyo raba umuntu afise uburyo mwicarane umubwira ati je ndafise ikintu numva umenga no shaka gukora kimeze ukuntu hanyuma bikunze bikagenda gute abantu bakagufasha rero umuntu ufise umaze kuba ufise umwuga gerageza uraba umuntu agufasha no kuvuga ni nkuko nkibi iye n'ibintu nagiye mu kuva kera vraiment navyiyumviye kuva kera nkuko nagumye nabisubiramwo kugeza kano kanya ego ico nico no bahanora ati iyo ufise ikintu wiyumvira gusa gukora mu mutwe ubona ko ataburyo rondera umuntu ashobora kugufashamo ego ati rondera umuntu ashobora kugufashamwo ariko n'umuntu aba afise ikimutera intege nivyo kumva ko yokora ico kintu nawe nibiki vyaguteye intege kugira uvuga ati jewe ifoke nkora ibi bintu nivyo mbonamwo ubuzima bwanje bicanteye intege hoce byanteye intege kuva kare uko byarambeshejeho kuva kera nkuko nabibabwiye yo naho nsanzwe mba byarambashijeho cyane gose nico gituma byagumye bintera intege mu mekano mu Burundi bama bakomye induru bariko baravuga ati bagabo we tubeshejweho mu burimyi n'ubworozi ndibaza no mu bitabo biranditswe tubeshejweho ko mu burimyi n'ubworozi none nta handi hantu twahava tuja naha nyene ndikutagiye mu bworozi ja mu burimyi biraryosheho cyuja no mu bworozi ukaja no mu burimyi cyangwa biryoshe cyane nawe uri umurimyi je ndarima wow tumva yuko uri umurundi yuzuye uko umurundi ahari hose arangwa n'uburimyi n'ubworozi je ndabahende ndarima cyane rero gusumba kurima felicitation rya ikintu cyose kiguhaye uburyo kigutungiye umuryango kigatuma ushobora guhagarara neza nyine nk'umushinga ntahe mu rugo kiba ari ikintu kizima wow Jotam reka tubashimire yego cyane mwakoze kutwakira mu rugo iwanyu karibu cyane mwakoze kutuyagisha kuvyerekeye akazi kanyu ku mashini yanyu ibi ni ibintu bitamenyerewe je n'irya mbere ndabibonye ntibimenyerewe kandi abantu nababwira nejo na hirya yejo baje twige gukora ibintu nk'ibi babe na benshi nivyo byoba vyiza cyane kugira ngo hariho n'abandi bantu no munsi bicaye umega ati nta kazi mfise ndabuze ico nokora ngabo mu ijambo rimwe navuga ati reka ngire bukebuke nk'akarorero nibyo ndiko ndakubwira ati ibintu byose bigenda bukebuke reka ngende ngure akabase base na gatoya ugura akabase kamwe ntabwo ari ibintu bizimvye cyane n'ibintu bisanzwe ati reka ngura akabase ko ngaha aye hari ibase hariyo indobo hariyo n'agasufuriya gatoya n'umufuniko n'itara hamwe n'izi triplex urumva ntabwo ari ibintu binini ya cyane uvuga ati reka nkora akantu kamwe ngende ndondere ni palette imwe ya magi 30 mbe ndashiramwo mu minsi mike uzobona ibintu biguma bigenda neza ego murakoze cyane ubundi munsi twagarutse tuzobasaba mukora imashini tubona ego nta kibazo agapande kamwe mugakamera kamwe mugashiraho kugira ngo bikunde babibone ati umuntu ariko arakora kino kintu ko benshi barakunda no kubyigisha nta kibazo vraiment ego mwakoze kandi ubugira kandi sawa murakoze reka wenda gusaba akajambo kamwe canke tubiri ku bakunzi ba Keje Media ariko badukurikirana hashobora ko barimo abashimishijwe na bino bikorwa vyawe cyangwa abifuza kwiga abifuza kugura abifuza kugendera kuko nkamwe muri abantu bo kugenderwa kuko mukora ibintu vyiza kiterambere kugiye gucaca meme no kubgawe kubw'umuryango wawe kaze rero ugira ico babwiye
sawa murakoze cyane jewe icambere na mbere cyo nobabwira abakunzi kwanza ndabakunda cyane ukuntu bama badukurikirana n'ukuntu bama bakurikirana kunda kuyikurikirana iyo Akeje Media ndabona ko ibintu bigenda neza no kuvuga umwanya n'umwanya gusa bobo kwiyumvira ati reka tukugendere karibu cyane ndi munyabugete inimero za telefone zozo ndibaza bashobora gukoresha n'iziwanyu kugira ngo bantore babacako nta ngorane umwanya wari wose barashobora kundonga kandi ndabahaye ikaze simwebwe gusa n'abandi ndabahaye ikaze kugira ngo baze bangendere batangaze bino bintu igihugu cyose kibimenye ko bino bintu bibaho kandi bikunda yego n'akarorero naka hariyo n'abandi muze kuraba hariyo ni video naragize nte y'abanyamakamba baguze y'amashine niniya kuntu bintu bimeze bigenda nta kibazo na kimwe ego murakoze cyane nari kubabaza amabeyi ariko nibaza bakisha babaza bazotwibariza nta kibazo buzovugana kugira ngo bikunde ibintu bigende neza yego Imana ibayezagire rero namwe bayezagire cyane mugire umugisha ego bakunzi ba Akeje Media reka tubashire ipa mutima mwakoze kuduhitamwo mwakoze kudukurikirana cari ikiganiro kidasanzwe n'umuntu mwiza umunyamwete umunyamwuga ariko arakora ibidasanzwe ni Jotam abundikira amagi ku mamashini yikoreye n'iminwe yiwe apana bya bindi tumenyereye dukoresha amamashini ava mu bashinwa ava mu bazungu ava he oya na mamashini akoresha iminwe yiwe akoresheje ibimubona amabase amasafuriya indobo amatriplex agakora amamashini ashobora kubundikira amagi akaberurwa ku minsi 21 nko mubimenyereye ku nkoko nyene vraiment akeneye gushigikirwa arakeneye support zanyu arakeneye abo yigisha kugira ngo bisanzane mu gihugu ribiterambere mu gihugu cacu arakeneye n'abakiriya kugira ngo bikunde umunyamwuga nawe ngene araberwa n'impembo umunyamwuga nawe ngene abakeneye kwinjiza kugira ngo bikunde ubuzima bwa avance ero niba wagiwe n'ikiganiro twandikira muri commentaire utubwire akari ku mutima niba nawe wabikunze ubugira kandi tugire like kandi nimba utage subscribe cyangwa abone bitugirire uzobukoze hama tutamukeneye urashaka kutwakura kuri Akeje Media hama tukaguhuza nawe kugira ngo ibintu bigende neza naho ubutaha tuzosubira ciao